twobabwira yuko ivyo bintu tuvyumvise twabonye ko ari akamaramaza, aho kuva leta ifata ingingo y'ukugura bijya bigori, twebwe twabonye ko ubwa mbere leta yagize amakosa kuko bitari mu kazi kayo. Kugira ngo bigure yagomba kuba yashizeho ibintu vyose bikenewe kugira ngo umwimbu w'igihugu n'abanyagihugu ntiwononekare. Ivyo nivyo twamenyerega, ntimwibagire yuko ibi vy'ibigori bitaguriwe mw'ijya komine yonyene gusa, vyaguriwe ahantu henshi. Wumvirije abatwara ijya komine bavuga yuko ngo bo batahengeshanije kubibwira ababatwara ngo mugabo atarakimwe bigeze bakora. Mu bisanzwe ibintu bica mu ntwaro biba vyanditswe, nibaza ko amakete yayanditse, niba yarayanditse navyone ntitwaba tubishira kure ko turazi ko muri leta kenshi ubandikira amakete iyo batabifisemo inyungu bamwe bamwe, ayo makete atanakimwe bayarabako. Nibaza ko bagomba kugenda ahantu hose abantu babimenyeshejwe cy'ukuri yaba byarabaye bakabibazwa, kuko hariho itegeko ryatowe mu mwaka wa 2014 action récursoire, no kuvuga yuko iyo hari umuntu wo muri leta yononye ibintu, leta icyaro amafaranga yabihombeyemo akabiwaca biriha, kuko uku gusamara ntigusanzwe. Mugabo kandi barakwiye kubona yuko ingingo zimwe zifatwa zitabanje kwigwa neza zitera uruhombo runini cyane mu gihugu. Ingingo zirafatwa ukabona ko ivyo bintu bitigeze vyigwa n'abahinga, tugasemerera tukandika tukavuga, mugabo ntagire n'umwe atwumviriza. Ibi rero murumva ko arakanduro kibara mu gihugu nk'u Burundi gikenye, abanyagihugu batari bake barara ubusa bashonje, mugabo kaza wumva ngo umwimbu n'umwimbu ngo amatoni n'amatoni ngo yaboze. Twebwe twagira tubamenyeshe yuko nibataramuka bitwaye bonyene ishyira muri komite zoca ari ngombwa ko ryitwara ku izina ry'abanyagihugu, kuko ivyo bintu ntibishoboka. Tuca twitwarira uyo muntu, mbere twitwarira na leta, tugomba kuraba neza by'ukuri ko uyo muntu ari wenyene canke hari abandi yandikiye akabimenyesha, mugabo ntagira kimwe bikorako.